Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi aho impande zibiri zihanganye ku buryo bukomeye cyane aho hari abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye hakaba n'akandi karwi kavuga ko kari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza gashaka kumutembagaza ku butegetsi kuko kamwagiriza ibyaha byinshi bitandukanye harimo gukorana n'abanzi b'igihugu ndetse no gusambura umugambwe. Ibi byose nyine bikaba biriko birakorwa na bamwe bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari intahe ihambaye cyane twabateguriye irabana n'ibyo biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi aho benshi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari bajya nyine bari bashigikiye ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ikiringo kitari gikurikijwe n'amategeko. Ni byinshi muri buze kumenya bishasha byaranze nyine ako karwi gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ndetse naho kaba gahuriye n'injyane zamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi aho kagizwe n'abagabo bakunda kwiba amatungo y'igihugu kandi bakaba ari abagabo badashaka ko igihugu c'u Burundi kizigera gitera imbere, bakaba nyine bakora ibikorwa bitandukanye kandi biteye isoni. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahagurutse kugira ngo abarwanye ariko nabo bakamuhagurukira kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi aho ubu ngubu gahunda yo kumutembagaza ku butegetsi yaba igeze kure ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akaba ariko arakora impinduka zikomeye cyane kugira ngo asambure ako karwi nyine k'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mu ntwaro zitandukanye ubutungane bw'u Burundi bwamye bwiganziwe n'abaniryo baca rubanza barabye ibyo abakuru bashaka. Mu mateka y'u Burundi hari umucamanza umwe rudende yubahutse kurengera iterabwoba yakorewe n'amahera yemerewe maze aremanga ko ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu cari gitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyu mucamanza ni Sylvestre Nimpagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Uburwari bwa Sylvestre Nimpagaritse. Sylvestre Nimpagaritse avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yize igisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi akirangiza mu mwaka w'1998 aho aviriye mu mashuri. Sylvestre Nimpagaritse yarakoze muri sentare y'intango ya Musaga, yarabaye umucamanza muri sentare nkuru ya Bujumbura Meri, ikegera c'umushikirizamanza wa Repubulika mu Cibitoke. Muri 2008 Sylvestre Nimpagaritse yagenwe kuba umucamanza wa sentare Ntahinyuzwa. Muri 2014 naho Perezida Nkurunziza yamugenye kuba icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Igenwa ryiwe umwaka umwe gusa imbere y'amatora ya 2015 ryakiriwe nabi n'abaharanira agateka ka muntu be n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bose bamubonamwo umucamanza atigenga agiye gufasha Nkurunziza kuronka ikiringo ca gatatu cari giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Aho niho yatangarije bose abashigikiye ikiringo ca gatatu n'abakirwanyije. Niwe mucamanza wenyine yahavuye yemanga ko ico kiringo gihonyora ibwirizwa shingiro mu gihe abandi batatu babibona nkawe batewe ubwoba bagahindura aho bahagaze. Uko niko Sylvestre Nimpagaritse yanditse amateka mu butungane bw'u Burundi. Mu gihe sentare y'umuryango wa Afurika w'ubuseruko iherutse kwemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro n'amategeko y'uwo muryango, izina rya Sylvestre Nimpagaritse rizama ryibukwa nk'iry'umugabo yahagarariye ukuri mu gihe kitoroshe. Iyo sentare yari igizwe n'abacamanza indwi bose bagenwe na Perezida Nkurunziza. Ntidukunze kuvuga ubwoko bw'abantu kuri ino mboneshakure
ariko twihweje ingene ibijanye n'ikiringo ca gatatu bikunze kwambikwa amoko, dushimye gushirako ubwoko bw'aba bacamanza. Hari benshi baza gutangara babonye ko ibyo bigishwa ari ikinyoma gikomeye cane kuko muri iyo sentare abahutu batatu kuri bane ntibari bashigikiye ukwitoza kwa Nkurunziza, mu gihe abatutsi 2 kuri 3 bo bari bashigikiye ko Nkurunziza yitoza ubwa gatatu. Abari bagize iyo sentare: uwa mbere yari Charles Ndagijimana, yari umuhutu umukuru wa sentare; Sylvestre Ntimpagaritse, umututsi, icegera c'umukuru wa sentare; Salvatore Ntibazonkiza, umuhutu; Benoit Simbananiye, umututsi; Pascal Niyongabo, umuhutu; Aimé Laurentine Kanyana, umututsi; Claudine Karenzo, umuhutu. Intahe ya Sylvestre Ntimpagaritse. Umucamanza Sylvestre Ntimpagaritse amaze guhunga yaratanze intahe ku kungene urubanza rwo kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza rwagenze. Intahe yayitanze mu Gifaransa mu kinyamakuru Iwacu. Hano tubaha uduce tw'ivyo yavuze. Intahe yiwe ikoze mu matariki y'ingene ibintu vyakurikiranye. Mu mwanya wa mbere Sylvestre Ntimpagaritse yibutsa ingene muri sentare abacamanza bari bifuza ko batokwigera babazwa ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Muri bo nta n'umwe yigera yerekana aho ahagaze kuri ico kibazo. Kwa 25 Ndamukiza 2015 umugambwe CNDD-FDD wemeje Petero Nkurunziza ko ari we azowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abacamanza bariruhukije kuko bibaza ko ikibazo giheze batakibajijwe. Bukeye kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka wa 2015 hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu butegetsi batangura kwibaza ingene ico kibazo bazogisohokamwo. Kumve uko Sylvestre Ntimpagaritse avuga ivyakurikiye. Kw'igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2015 mu gatondo niho haza ikete ry'abakenguzamateka 14 bose bo muri CNDD-FDD basaba sentare gutomora ico ingingo za 96 na 32 z'ibwirizwa shingiro zisigura. Izo ngingo zose zari zijanye n'ikibazo co kwitoza k'umukuru w'igihugu. Ingingo ya 96 yagira iti: umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bose, atorerwa ikiringo c'imyaka 3, ashobora gusubira kwitoza irindi rimwe. Ingingo ya 302 yari mu gice kijanye n'ikiringo ca mbere c'inyuma y'intwaro mfatakibanza. Agace ka mbere kayo kagira gati: mu buryo budasanzwe umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'intwaro mfatakibanza atorwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri kumwe, ku rugero rwa 2/3 by'abagize izo nzego. Twese twari tuzi ko iyo ngingo yerekeye Petero Nkurunziza wenyine. Ni ukuvuga ko bakenguzamateka 14 bari batubajije nimba Perezida Nkurunziza arikuriwe kwitoza ubwa gatatu. Kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane umwaka wa 2015 twumvikanye ko tuzoja mu mwiherero wo kwiga ico kibazo. Bukeye nyine niho twagiye kwiga kuri ico kibazo. Uwo munsi twawumaze dusoma ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ariyo ibwirizwa shingiro ryakomokako. Kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane umwaka wa 2015 isaha 2 z'igitondo twahuriye ku ngoro iri kw'ibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inama twayikoreye mu biro by'umukuru wa sentare Charles Ndagijimana. Uko twese twari indwi, wenyine ubwiwe niwe yandika ibihavugirwa byose. Tugitangura yatubwiye ko twokora tunyarutsa kugira twirinde abahava barondera kwiyavanga mu ngingo yacu. Aho twari twibaza ko avuga ukuri. Umukuru wa sentare yategerezwa kubaza umwe wese muri twebwe aho ahagaze kuri ico kibazo. Niko guhera kuri Salvatore yari inararibonye muri twese. Nawe asaba ko bikorwa uko bisanzwe bigenda. Tugahera nyabuna kuri mushasha muri twese. Watanguye guhabwa ijambo yabaye Claudine Karenzo. N'ijwi rituje cane akoresha amajambo asanzwe kandi yumvikana. Claudine yavuze ko dutegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha kugira dutahure ingingo
za 1996 na 302, yibukije ingingo ya 7 agace ka 3 k'ayo masezerano muri protokole ya 2 ahanditse ko umukuru w'igihugu atorerwa ikiringo c'imyaka 5 kandi ko arekuriwe gusubira gutorerwa ikindi kiringo kimwe gusa. Nta numwe arekuriwe kurongora ibiringo birenga 2. Ku bijanye n'ingingo ya 302 y'ibwirizwa shingiro, yibukije ko iyo ngingo ihuye n'agace ka 10 k'ingingo ya 20 yo muri protokole ya 2 y'amasezerano ya Arusha, gutyo aba arerekanye ko iyo ngingo itari ukwayo. Charles yaciye amuhagarika kugira ntabandanye iciyumviro ciwe, amusubizamwo nk'umwana mutoyi. Nticabujije ko Claudine arangiza iciyumviro ciwe agira ati: "Uku kwitoza kwa gatatu ntikwemewe n'ibwirizwa shingiro." Amajambo yiwe yakurikiwe n'agacerere kenshi. Nanje aho ndi ntangura guharura nti ico kibaye 1-0. Ijwi ry'umukuru wa sentare ryari ryamaze guhinduka hageze guha ijambo Aime Laurentine Kanyana. Aime na Claudine bose bava i Ngozi ariko ntibasangiye ubwoko. Aime ni umututsikazi mu gihe Claudine ari umuhutukazi. Agitangura kuvuga gusa byaciye byumvikana ko Aime adasangiye icumviro na Claudine, ariko icantangaje muri byose ni ingene ata jambo na rimwe rijanye n'amategeko yigeze akoresha. We yavuga ngo abari mu myiyerekano bakorana n'abafroderi, abasendefd bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca 3. Akongera ko imyiyerekano ikaze mu makaritsiye agwiriyemwo abatutsi. Yagumye avuga iby'amoko ku buryo natanguye kwibaza ubwoko bwiwe bw'ukuri ubwo ari bwo. By'ukuri ntaco yigeze avuga ku bibazo twari twabajijwe. Ntaco yigeze avuga ku masezerano ya Arusha cankwe kw'ibwirizwa shingiro. Mu mutwe nca ndaharura nti kibaye 1 ku kindi. Uwakurikiye gufata ijambo yabaye Pascal Niyongabo. Nawe ni umuhutu ava mu Kayanza, intara yari muzo Nkurunziza yakunda cane. Naratangaye numvise amajambo yavuze. Ubundi nari ndamuzi nk'umuntu yubaha cane abakuru. Nta byinshi yavuze, we yahagaze ku mategeko gusa. Kubwiwe ingingo ya 302 y'ibwirizwa shingiro nta ruhusha na rutoyi itanga rwo gukora ikiringo ca 3. Yerekanye ko ijambo exception ryakoreshejwe muri iyo ngingo riterekeye ibitigiri by'ibiringo, ahubwo ko ryerekeye ingene umukuru w'igihugu yatowe mu kiringo ca mbere. Aca arangiza agira ati: "Amasezerano ya Arusha yaratomoye neza ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo 2. Nanje aho ndi ntibibaye 2-1. Uwakurikiye yabaye Benoit Simbakiye, umututsi. Yari yagenywe muri 2009. We amajambo yiwe acari igipfungu. Byarumvikana ko adashaka kurwanya ikiringo ca 3, ariko kandi bikumvikana ko atagononokewe. Ibintu yahavuga byari bimeze nk'umuzingi utagira iyo uja. Yabaye nka Aime atavuze amategeko. We yaravuga ingingo ya 96 ariko ntiyacisha mu kanwa ingingo ya 302 canke amasezerano ya Arusha. Byageze aho Salvatore yumva ashavuye aramubaza ati: "Tomora aho uhagaze, ni ego canke ni oya?" Benoit ntiyigeze atomora. Byarangiye ari igipfungu gikomeye cane. Aho ndi birabaye 2-2. Wa gatatu mu gufata ijambo yabaye Salvatore Ntibazonkiza, umuhutu yagenwe muri 2009. Niwe yari inararibonye kuturusha twese. Ivyumviro vyiwe twarabyubaha. Agitangura kuvuga yazanye ivyumviro vyerekana ko umukuru w'igihugu atarekuriwe gusubira kwitoza. Nawe aributsa ko ingingo ya 96 ihuye n'ingingo y'indwi y'amasezerano ya Arusha, protokole ya 2. Ingingo ya 302 nayo ihura n'ingingo ya 20 y'amasezerano ya Arusha. Yerekanye ko amasezerano ya Arusha yateguye byose, ko amahoro yagarutse mu Burundi kubera ibyumvikanywe muri ayo masezerano, ko tudategerezwa kuyarengako bene ibwirizwa shingiro. Niho yaca yibutsa ingingo ya 8 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amatora ashobora gukorwa n'abanyagihugu bose canke agakorwa n'abaserukira abanyagihugu. Aca arangiza avuga ati: "Amatora yo muri 2005 yakozwe n'abaserukira abanyagihugu kandi yuguruye ikiringo ca mbere ca Petero Nkurunziza.
aho ndi mba ndaharuye nti bibaye 3-2, nanje mba ndashikiwe. Nabanje gukora icegeranyo kigufi c'ivyari bimaze kuvugwa, nderekana ko ibyo Claudine, Pascal na Salvatore bari bavuze ari byo bihuye n'amategeko. Narerekanye ko ikibazo twagira twige cari caramaze kwishurwa n'amasezerano ya Arusha mu ngingo ya 7 agace ka mbere. Narasubiriye ndashimangira ko twari dufise ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha kandi ko ariyo twategerezwa kwisunga kugira dutahure ibyo bwirizwa shingiro rivuga. Nuko ku vyiyumviro 6 byari bimaze gutangwa, 4 ntivyari vyemera ukwitoza kwa gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Aho twari tugeze isaha 4 z'igitondo, umukuru wa sentare niwe yari aramukiwe. Umwanya wose twamaze tuvuga we yari ku mashini yandika, hamwe yaranafata itelefoni kumbure yakandikira bamwe muri twebwe abagabisha. Agitangura kuvuga yaciye aja ku mvo za politiki, dutegerezwa kugaba kubera tugira dufate ingingo ihambaye kuri kazoza k'u Burundi. Niyo mpamvu nshigikiye kino kiringo ca gatatu, nipfuza kubasaba ko twocita ikiringo kidasanzwe. Ntaco yigeze avuga ku ngingo ya 96 n'ingingo ya 302. Mu bisanzwe hari gukurikira ko duharira ivyumviro byatanzwe kugira turonke aho duhuriza, ariko ntibyashoboka. Twari dufise ivyumviro ataho bihurira kuko bamwe bakoresha ibyo amategeko avuga, abandi bagakoresha ivyumviro bya politiki. Nuko tuguma ari 3 bashigikiye ko umukuru w'igihugu yitoza ubwa gatatu na 4 batabishigikiye. Inyuma y'isaha 6 umukuru wa sentare yadusabye ko tugira akaruhuko, ariko twagumye ku kazi. Nawe aca yiyugarana mu biro atangura gutelefona, ntitwamenye abo yahamagara. Kasubiriye kugaruka amasaha agiye, ariko naho nyine birananirana ko twumvikana. Twahavuye twumvikana ko twobandanya bukeye kuva isaha 2 z'igitondo. Umukuru wa sentare yatwemereye ko azoza azanye icegeranyo c'ivyo twashitseko. Isaha 1 y'ijoro niho twasezeranye nyine turataha. Jewe nataha mu Karama, mfata imodoka ndagenda. Ngeze ku Mutakura telefone irahamagara nditaba, sanga ni Charles Ndagijimana, yansaba ko ngaruka ku kazi. Ndamubwira ko bwije, ariko arashimika ngo nsubireyo. Subiyeyo nasanze ari kumwe na Emerantine Kanyana mu biro. Niho yangabisha, wakoze bidakorwa, urahejeje guhemukira umukuru w'igihugu. Ibi bintu birashobora kugukwegera bikomeye. Nk'umugenzi ndagusabye uhindure aho uhagaze. Nawe nyine ntako atagize ngo ampinduze iciyumviro. Nabaye nk'ubemerera, ndabasaba ko hamwe bukeye bosubiramwo ibyo bahejeje kumbwira bakabivuga imbere y'abandi ko nanje nzogerageza guhindura ivyiyumviro. Nashaka ko ndahava ndonke n'akanya ko kumenya ko n'abandi bariko babagira gutyo. Navuye aho isaha 3 z'ijoro, ndananka ko bampa abapolisi bamperekeza. Ngeze muhira niho telefoni yasubira guhamagara. Umugabo ntazi avuga ko akora mu iperereza arambwira ngo muriko murakinira kuri kazoza k'igihugu. Ndamubajije uwo ari we aca arazimya telefoni. Mu nyuma nahamagawe n'abandi benshi bampanura nk'abagenzi, ariko bose nkaguma mbaza uwababwiye ibyo twavuze, ariko bakampa inyishu zidatomoye. Nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro niho nahamagarwa n'uwundi we yavuga antera ubwoba, arakankama cane, arantuka cyane. Narumva ko ijwi ndarizi, ca ndamubwira nti murihenze generale. Nawe anyishura ngo ninde yakubwiye ko ndi generale? Aca arazimya telefoni. Ndazi neza ko yari generale Ndakugarika, umugenzi w'umukuru w'igihugu akaba n'umugenzi wa generale Adolphe Nshimirimana. Aho niho natahuriye ko ibintu bikomeye cane. Ca ndahamagara Charles Ndagijimana kugira ndamumenyeshe iterabwoba nariko ndagirirwa, kandi ko ibanga ry'umwiherero w'abacamanza ryamaze kumeneka. Numvise Charles adatangaye, ahubwo nca numva umengo na wa mujenerali bari kumwe. Iryo joro naragerageje kuryama biranka. Isaha 10 z'ubuca ca ndimura umuryango ndawujana aho bita kuri centre communale mw'Irohero, iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu.
Mbega byahavuye bigenda gute ngo sentare yemeze ikiringo ca gatatu Nkurunziza kandi umurwi munini w'abayigize batari bagishigikiye? Byose byari byateguwe na bamwe nyine mu bajenerali kuko bateye ubwoba bamwe nyine muri abo batari bashigikiye iki kiringo ca gatatu, bose bahava babyemera. Ariyo mpamvu nyine ibintu byabaye bibi cane, aho iki kiringo cya gatatu cyazanye ibyago bikomeye cane mu gihugu, aho abarundi batari bake bahunze igihugu. Akaba ari nabyo nyine bibandanya muri ino minsi, kuko injyane zaturutse icyo gihe n'ubu ngubu ziracyari muri bamwe bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, aho bamwe bavuga nyine ko bashigikiye iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bashakaga gusubiza ku murongo ibyo abo nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bamaze igihe kitari gito bonona ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza kuri ino mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.